bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima. Ni mama nyishu ndabagumbiriye cane, amahoro y'Uwiteka Imana yacu asage imitima yacu twese. Tugarutse mwaca kiganiro c'ijambo ry'Imana, mama nyishu soko ndaribasumbya cane, soko nsoma Bibiliya gose, ariko nuko nagiriwe ubuntu, hama Imana igasanga birakwiye yuko ncamwo, nanje narayemereye. None rero ndaje twumve ico Mpwemu ariko aratubwira uyu munsi. Tugiye gusoma icete ca mbere ca Petero, ibice ni 4, ndahera ku karongo ka 12. Haravuga ngo ivyo gufatanya imibabaro na Kristo. Abo nkunda, umuriro uri hagati yanyu wo kubagerageza ntukabatangaze, nk'aho mubonye akatabonetse. Ariko munezerwe nuko mufatanije n'imibabaro ya Kristo, kugira ngo no mu gihe co guhishurwa k'ubwiza bwiwe muze munezerwe muhimbarwe. Iyo mututswe muhowe izina rya Kristo muba muhiriwe, kuko Mpwemu w'ubwiza ari we Mpwemu w'Imana aba kuri mwebwe. Ntihakagire umuntu wo muri mwebwe ahogwa kuba umwicanyi, canke kuba igisuma, canke kuba inkozi y'ikibi, canke kwita mu vyo atagezwemwo. Ariko nihagira uhogwa kuba umukristo, yoye kumaramara, ariko aheshe Imana icubahiro kubw'iryo zina. Kuko igihe gishitse c'uko urubanza rutangurira mu b'inzu y'Imana. None ko rutanguriye kuri twebwe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizomera rite? Kandi ko umugororotsi akizwa agarukiye ku manga, utubaha Imana n'umunyabyaha bazoboneka hehe? Nuko rero abababazwa nk'uko Imana igomba, nibabitse ubugingo bwabo uwo muremyi wo kwizigirwa, bakore ibyiza. Amen. Ngo abo nkunda, yaravuze ngo abo nkunda, ngo umuriro uri hagati yanyu wo kubagerageza ngo ntukabatangaze nk'uko ngo mubonye akatabonetse. Bene data, hari igihe abantu bibwira ngo wumviye Imana, ugerageje kugenda uko ishaka, ugerageje gukora uko igomba, ugerageje ibi na biriya, wumva umengo hari ahantu uzogera ntubu ukigeragezwa. Ariko sivyo. Kugeragezwa tuzogeragezwa, ibihiga kuyongobiza ubugingo bwacu bizobaho, ariko ijambo ryongeye kudukangura, ryongeye kutwibutsa ngo ivyo bintu biriko biratugerageza ntibidukange, nkaho umengo tubonye ibintu bitari bwabeho, nkaho umengo tubonye akataraboneka. Oya, ngo ntibidukange. Ni ukuvuga ngo umwana w'Imana, uwitwa ko ari umukristo, uwitwa ko ari umukizwa, uwitwa ko akiranutse, nagerageze yongere akiranuke gusumba, naho ivyo bintu bimugerageza, naho ari umuriro. Murumva yuko niba Bibiliya ibigereranije n'umuriro, murumva yuko ari ibintu bidasanzwe. Ngo ariko munezerwe mukora ko mufatanije imibabaro na Kristo. Ngo je ndi umukristo, ndashinga intahe, naho ibihugu byose vyontera. Je ndi umukristo. Uyu muririmbyi yararirimbye ako kantu, aravuga ngo jewe ndi umukristo, uko biri kose ngo jewe ndi umukristo. Mana yacu idufashe cane. Ndagomba ngo nawe wumve yuko uri umukristo, uko biri kose uri umukristo, uko biri kose ushinga intahe, uko biri kose unezerererwe no mu muriro, no mu magogo, ngo no mu marushwa, ngo naho ibihugu byose vyontwenga, ngo naho notegwa nkaja mu ntambara, ngo ariko ngo jewe ndi umukristo. Niko iyo ndirimbo ivuga. Rero ngo natwe ngo tunezerwe, ngo yuko turiko turafashanya umubabaro na Kristo, ngo kugira ngo no mu gihe cyo kwishurwa k'ubwiza bwiwe ngo tuze tunezerwe duhimbarwe. Nshuti mukundwa, nagira ndakubwire ngo mbere yo kunezerwa, ngo mbere yo guhimbarwa, tuzoba twarize, tuzoba twababaye, tuzoba nyine hari ukuntu vyagenze,
ariko wumve yuko unezeranwe iyo mibabaro na Kristo. Wumve yuko niba uri mukuri, niba uri kurababara, ariko wewe n'Imana yawe muri mufitaniye ubusabane, mufitaniye relation nziza, bimeze neza, wumve yuko ari amahoro. Ni amahoro kubera ko hariho ubwiza buzoza mu nyuma butarahishurwa, hariho ukundi kuntu bizogenda nyene. Yesu nashimwe cane. Ngo iyo mututswe ngo muhowe izina rya Kristo ngo muba muhiriwe, uko mpwemu w'ubwiza ngo ariwe mpwemu w'Imana ngo bari kuri mwebwe. Ngo ntihakagire umuntu wo muri mwebwe ahubwo kuba umwicanyi canke kuba igisuma canke kuba inkozi y'ikibi canke kwita mu vyo atagezeho. No kuri Imana idufashe, Imana idutabare, Imana itwambike inkomezi. Umuririmbyi umwe niwe yavuze ngo data nyongera inkomezi ngo mbashe gukora ivyo ugomba ngo kandi mbashe kugororoka. Uko biba biri kose, uko wumva hari ukuntu Satani adutera, hari ukuntu Satani atwanka, hari ukuntu Satani atwereka ko vyacitse, ko vyaheze, ariko uko bizoba biri kose wumva unezererewe Imana, wumva uhimbawe n'agakiza k'Imana yawe, wumva uryoherewe uko bimeze, wumva sinzi wumve nyene yuko uko biri kose iyo situation urimwo ntigomba kugutuma gukora nabi, ntigomba kugutuma gukora ibitari byo, ntigomba kugutuma kwiyanduza, ariko ngo ugume umeze neza. Wibuke ko target ariko igihe bwa bwiza buzohishurwa tuzonezerwa tugahimbagwa. Yesu nashimwe cane. Ngo ariko nihagira ubuhogwa kuba umukristo ngo yoye kumaramara ntibigutera isoni, ngo yoye kumaramara ngo ariko aheshe Imana icubahiro ngo kubw'iryo zina. Ari igihe umuntu bamubaza ati mbega urabona bivanye ari gusanga uri kwirigara ry'abo mungana, hanyuma bo bagakora ibi nawe bagakora ibi, ariko ivyo wowe urabizi ko ari kizira mu maso y'Imana, kandi uretse ko udashobora kubahuka genre nk'umujene w'ubunya ukumva umengo uri kimaramare ko udafise umukopa canke udafise umukopine, ariko nyamara wowe kuba utagenda muri izo nzira nuko uzi ico uri kuririnda, ico uri kurarinda umutima wawe, ariko abandi bakakuremera, noneho rero ukumva ukeneye gupruva omondo, ukeneye kwereka abandi ko nawe ivyo bakora nawe wobikora canke se nawe ubishoboye. Ariko nyabuna reka, niba uri umukristo ukabuza impamvu iki kintu utagikora n'iki kindi kintu utagikora, wumire kwibanga kubera ko nta mpamvu yo kugira isoni. Imana idufashe cane. Ngo ariko ngo nihagira ngo ubuhogwa ngo kuba umukristo ngo yoye kumaramara ngo ariko aheshe Imana icubahiro ngo kubw'iryo zina. Kuko igihe gishitse c'uko urubanza rutangurira mu b'inzu y'Imana. Aka kantu rero ni ukuri inshuti bakundwa, ndakunda abantu turi mu nzu y'Imana. Ubundi iyo tubwiye ikintu tumengo ni babandi, umengo ni babandi bari hanze, ariko nyabuna bariya bari hanze ntabwo aribo bariko barabwirwa aya majambo je nawe turiko turumva, ariko aya majambo ariko bwirwa jewe nawe. Nico bituma narasomye ijambo rirambwira ngo babiri ntibojana bataraganye, kandi irindi ryarambwiye ngo dore ndaje vuba ngo kandi nzohera mu nzu yanje. None murumva ko niri rivuze ngo igihe kirashitse ngo aho urubanza ruzotangurira ngo mu nzu y'Imana. Imana idufashe cane. Ngo none ko ngo rutanguriye kuri twebwe ngo iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizomera bigite. Nukuri hari igihe uvuga ijambo ry'Imana ukabona abantu bose babifata nk'ibisanzwe, hari igihe ugenda kuvuga ubutumwa ahantu ukabona abantu bose babifata nk'ibisanzwe, ariko reka ndakubwire burya amaherezo bizosobanuka. Naho uno musi tubifata ibisanzwe, naho uno musi tubifite nako, uno musi uvyakira uko wishakiye, ariko nagira ndakubwire ngo amaherezo bizosobanuka sha. Amaherezo araje kandi ngo aje kubivangura, kandi giteye ubwoba cane ngo azohera mu nzu yiwe. Urazi gupfira aho kiri n'uruhombo cane. Birababaje, je nkunze kubwira abantu nti kubera ko kuba mu Mana bigusaba guheba utuna turiya, kubera ijambo ryarambwiye ngo ugomba kunkurikira ngo niyiyane, ngo namara kwiyanka ngo yikorere umusaraba we ankurikire. Rero urumva ni ikiguzi, biba vyasabye ibintu vyinshi, hari ibintu tuba twahevye, hari ibintu tuba twiyimye, hamara kubona yuko wokwiyima vya bintu vyose, uburuhiro ntuze umubone, nukuri birababaje kandi birateye agahinda. Rero ayavuze ngo niba urwo rubanza ruje rugahera mu nzu yiwe, ngo none bizomera gute kuba tumviye ubutumwa bwiza. Kandi ubutumwa iki gihe nta cyitwazo. Kuri YouTube uragenda ugashaka kuronka ubutumwa, mu maradiyo atandukanye uragenda ugashaka kuronka ubutumwa, mu mateleviziyo atandukanye baravuga ubutumwa, ariho n'abagenda barasemerera ubutumwa mu mabarabara,
ariko abo bose tukabumva tukabumvira ubusa tukabasuzugura, ariko nagira ndakubwire ngo araje vuba kandi ntabwo bizaba byoroshe. Tumaze iminsi twiga kuri ayo majambo, jewe sinari nanabitekerejeho ngo numve ko aya majambo ari hagana, ariko Imana izodufashe kuba muri ba bandi azosanga twiteguye, kuba muri ba bandi azosanga bakwiye kuja mu bwami bw'Imana. Imana idufashe cane. Ndavuga ngo kandi ngo ko umugororotsi ngo akizwa agarukiye ku manga, ngo utubaha Imana n'umunyabyaha bazoboneka hehe? Haracari ivyiringiro, haracari ivyiringiro, haracari kare. Ubu nyene wumvise aya majambo urashobora guca bugufi, urashobora kumubwira ati data mbabarira, urashobora kwigenza runtu, urashobora guca bugufi, nukuri biracashoboka. Ndagusaba ngo ntukomantaze umutima, kubera yuko uko biri kose igihe kizoza, igihe kizoshika, igihe kizobaho, aho azobaho kujyana isi azamenye niko ijambo ryambwiye. Rero turakwiye kuba maso, turakwiye kuraba uko tugenda nuko twifata. Ngo nuko rero ngo bababazwa nk'uko Imana igomba, ngo nibabitse ubugingo bwabo mu muremyi, uwo muremyi ngo wo kwizigirwa bakore ivyiza. Ngo abababazwa nk'uko Imana igomba. Duhereje kuri ako kantu twatanguye tuvuga ngo umuriro uri hagati yanyu ngo wo kubagerageza, ngo ntukabatangaze. Nukuri hari igihe tugenda mu Mana ariko tukagenda turakomeretswa, tukagenda turacumitwa, ubuzima ukamengo bwaturakiye, isi ikaturusha, abacu bakaduhindukira mara, ukumva umengo nta mpamvu y'iki na kiriya. Ariko nagira ndakwibutsa iri jambo, ntabwo kubabazwa kwawe ari igihamana ku Mana, ntabwo biyitunguye nubwo itabizi, irabizi cyane. Ijambo nico gituma ritubwiye ngo abababazwa nk'uko Imana igomba. Ayi data we, ntabwo kandi yaravuze ngo nizo wari tubabaza. Mbwa nukuri hari igihe Imana ikubabaza, hari igihe Imana ireka ukababara, hari igihe Imana ireka ikintu runaka kikaza, hari igihe mbega unibaza, sinzi nkawe jewe hari igihe bishika avuga ngo mbega Mana urihe, mbega Mana turi kumwe, mbega Mana ibi navyo wabibonye. Ariko mpfa kubivuga mba nzi ko yabibonye, mpfa kubivuga mba nzi ko ivyumva. Rero ngo abababazwa nk'uko Imana igomba, ngo tubitse umuremyi ngo ubugingo, ngo kubera yuko ngo uwo muremyi ngo ari uwo kwizigira, ngo kandi ngo dukore ivyiza. Hari igihe uhura n'umuntu akakubabaza ugaca wumva umengo wasa abantu bose, ariko sico ijambo ry'Imana ritubwira. Hari igihe situation runaka ikubabaza ukumva umengo nta mpamvu yo gukora iciza, ariko siko ijambo ry'Imana ritubwiye. Rivuze ngo dukovye kandi turamirize kandi tubandanye dukora ivyiza, kubera ko ngo kubera hariho ngo ubwiza buzobaho mu nyuma, hariho ubwiza tutarahishurirwa, hari ikindi gihugu tutarageramwo. Kugira ngo bikunde tukigeremwo bene data, muze twemere tubanza guca mu madira, tubanza guca mu makuba no mu bigeragezo, tubanza guca mu muriro. Ariko bico nkundira Imana yaravuze ngo nitwaca mu nzuzi ngo amazi ntazoturengera, ariko ngo tunaba turi no mu muriro ngo imbeya ntacyo zizotugira. Rero igikuru cawe uri kuranyumviriza nuko twokomeza umutima. Ngo wa mwana ngo arakura ngo akomeza ngwagwiza imbaraga z'umutima. Nukuri tugwize imbaraga z'umutima kugira ngo bikunde dukorere Imana, kugira ngo bikunde tunezerererwe Imana, kugira ngo bikunde tuzogereyo, kugira ngo bikunde azoduhobere, azoduhanagura amarira, azodukande, mbese azotunezereze ibihe bidashira. Shalom, shalom, shalom.